ivyaguye no vuga ngo ino equipe se Barcelona gashye kurigenza uno mwana yitwa Lamine Yamal ubwo uravye urugero rwiwe uravye ingene karakina uravye imikine yiwe naramvise amajambo nashaka rero agomba kushangaruka ko nashaka uwitwa no vuga ngo uno meza navuga ngo witwa Luis Enrique nyuma y'iganiro nyuma y'urukino hari amajambo yavuze witwa Lamine Yamal abantu batavuga ati mbega uno mukinyi muri equipe se Barcelona ko tubona mengo ariko aravuga ibintu bivuga ngo akarekana ko n'umwana ivyo karakora no vuga ngo ibintu no vuga ngo biba bitabere kuwe karakora kuko amajambo yavuzwe yavuze ati Jesse nkunda umukinyi afise ubwibone hama ubwo bwibone agaca ari bwo ashira imbere urumva ni Hansi Afrique yego nivyo n'umukinyi atangaje ariko turafise n'abandi bakinyi beza bibitangaza afite 18 rero ategeza kwibanda mu gukora cyane mu kongereza inguvu ashobora kuguma ata intambwe kuko kuba afise impano ntibihagije ntiyigeze adufasha gukina umupira kandi yadufashije no kuzibira ari amajambo yitwa Afrique yavuze nyuma y'urukino witwa Lamine Yamal vye kubiragwa babomana n'uno mukino uvuga ngo yitwa Nuno Mendes akano yo yavuze Hansi Afrique avuga kwitwa Lamine Yamal urakavuga kwiki ano majambo yavuze kwitwa Lamine Yamal urahishije imeze gute ubwo Hansi Afrique ni bagenze ko ashobora kubavuga ati uno mwana yamaze uje karigaragaza kuko amajambo yavuze ngo kuba ufise impano ntibihagije birasaba ibindi bintu biba bitandukanye kugira ngo kuba umukino udatandukanye ubwo ntituza ko tumva ko witwa Lamine Yamal byari tubaze ko turamuvuga ngo uno mwana ntihagera igihe tugashobora kubona urukino ruramunani kuko rega Lamine Yamal umunsi umaze ko turamuvuga ko ari umukino uvuga itangaza kuko yamara muri bya bihe vyiwe vyiza ntitujige tubona Lamine Yamal ari mu bihe bibi naho equipe iri mu bihe bibi ari muri meforme ano majambo Hansi Afrique yavuze kwitwa Lamine Yamal urahishusha imeze gute je novuga ati Lamine Yamal nivyo bivanye n'ibintu yagaragaje ku rukino rwejo yabaye wa mukino uvuga ati ya umunyempano ni umunyempano akina ibibonetse ariko si wa mukinyi yakiniye kubwitange ngo yitange nivyo mu gice ca mbere Bugi gice cyambe cyatwese ko FC Barcelona buri kimwe cyose gishoboka bisa Barcelona FC izo nguvu zo gutsinda irashobora gutsinda Paris Saint-Germain ariko vyose biza kurangira mu gice ca kabiri kandi FC Barcelona gutsinda kwabo harabayemo na technique z'abamenyeza na cyane ariko kandi tugarutse kuri uwo mwana nyene Lamine Yamal nyene yatumye ndanagaruka ko nkavuga ati FC Barcelona burya ivyayo byagiye kuba bina rangukira mu gice ca kabiri bundi gice ca mbere cyo FC Barcelona yaragejeje gukina yari yatwetse ko ifise umukino yaratwetse yuko vyose bishoka imbere ya Paris Saint-Germain nyene Lamine Yamal ubyaje kuraba yaracunganye n'uno mukinyi ndavuga ati Nuno Mendes ariko kandi kanatsinda Lamine Yamal mu maduere yose yagiye kuba anatsindira bari kumwe n'uno Nuno Mendes uza gusanga mu gice ca mbere Lamine Yamal yatsindiye duel zishika kuri 7 mu gice ca mbere mu gihe Nuno Mendes nawe yatakaje duel zose zigira kuri 4 urumva ko Lamine Yamal hari ukuntu yabaye nk'umukinyi yagerageje gukora kandi yabaye nk'umukinyi ari hejuru cyane gatoya mu gice ca mbere kanatsinda twarabonye mu gice ca mbere hari imipira myinshi yashitse imbere wasanga ashikanyweyo n'uno mukinyi Lamine Yamal hari kuri ba Ferran Torres apana sinshingiye kuri attaque yose muri rusanga imipira ashika imbere ku numero 9 cyane myinshi yasanga ikashikanwayo n'uno mwana Lamine Yamal ariko kandi Lamine Yamal nivyo bintu nagarutse ku bwa mbere ndiko ndasigura muri rusange urukino rwa Paris Saint-Germain ndetse na FC Barcelona rwa rukino rusabwa ko bose bakina atari mwavuyemo ko hagarakara ko hakenewe karite nivyo impano irakenewe ariko hakenewe n'ubwitange mu kibuga byasabwe ko tubona abakinyi bitangira umugwi bumva ko bokwitanga mu buryo bwose bushoboka ko Ferran Torres ari numero 9 ariko uramusanga Ferran Torres yagarutse hagati mu kibuga gufasha ugasanga ariko aratera amatacre inyuma ugasanga ariko arazibira imipira ugasanga ariko arirukanga ariko aritanga mu kurondera umupira mu kwaka umupira ariko urumva iyo turonka nka Rafinha rero muri ujya mwanya nyene twari kubona FC Barcelona nyene umengo hari ukunikirare mu kigwa mu bijanye n'ivyo gusatira canke mu bijanye n'ivyo kurondera umupira ariko twabonye Ferran Torres ivyo karakora Pedri ivyo karabikora ko nawe nyene yamaze no kuruha kuko ariko arakora cyane hagati gusumba buri mukinyi wese kuko no Daniel Rumo yamaze no gupfa Lamine Yamal nawe caba wa mukinyi umupira umwonokariye ko gusubira inyuma n'umubaze no kuza hagati n'umubaze kanatsinda rero yabaye umwe mu bakinyi batakaje imipira myinshi mu mugwi wa FC Barcelona ivyo rero byace biba mu bintu rero byatumye tubona yuko n'intsinzwe ya FC Barcelona Lamine Yamal afise uruhara kuko ntiyabaye wa mukinyi agerageza kuza gufasha abandi ahubwo kandi kanatsinda yabaye na wa mukinyi yabaye mu bakinyi benshi batakaje imipira muri ubwo rukino rwo ku munsi w'ejo rero novuga ati rero Lamine Yamal ni umwana novuga ati mwiza afise impano akina neza ariko hari ubundi buryo akwiriye gutegurwamwo na cyane kutibona kuko bugi ibinyamakuru byatuma umuntu ashobora kwibona ikintu ataranashika kuko umuntu ashobora kumubona akabona Lamine Yamal yateraja
niyaguma kuri urugero Ni nyuma- umukinyi w'igitangaza nyuma cyane. ya vya bihora ashaka twemeze twumva ko ku myaka 18 witwa Paul Kubarsi wewe ukuneka arahimbaza isabukuru yiwe yahimbarije ari muhira mu gihe witwa Lamine Yamal nawe ubwiwe iteguye umunsi mukuru yigiye kwitegurira umunsi mukuru atwaramwo n'abigeme bakiri Ategura ibirori bikomeye. bafise udusura twiza nyene Oya novuga ati uno mwana Eh. yakwiye kugira icyo ateguye cyane kinini ku bijanye no guhinduka mu mitekerereze yiwe akumva yuko ari wa mukinyi ategerezwa kwitangira umugwi atari gukina ku giti ciwe kandi kanatsinda nabonye na FC Barcelona nk'ikintu ibi taranashika kwa bakinyi ba FC Barcelona hari ikintu mu mikinire ya physique umengo ebana wapi uwo mwigeme w'imyaka 30 bari basohokanye yavuze aravuga ngo nibaza ko Lamine Yamal atafise abantu bariko baramuhanura ba hafi aravuga ngo nibaza ko adafise reka ndakivuge gutyo nyene muri rusange irasimba none gasha Patrick nanaguciriyemwo bijanye n'ivyo nyene umwigeme yashoboye kuvuga ati ntafise abamuhanura ba hafi ego burya umwana hari ikintu bakunze kuvuga ati burya kugira ubone ingeso z'umwana manzura abavyeyi biwe uno musi se wa Lamine Yamal aje ngakunyamakuru akavuga ati Lamine Yamal aramaze gukura akora ico akunze akora ico yishimiye se wa Lamine Yamal bena nyina wa Lamine Yamal ntibamanje gutandukana baratandukanye uyu mugabo yigira mu bandi bakobwa erega imfizi zitendera nkase niko bimeze ntacyo we ni wakurira ugakurira mu muryango w'abantu batekereje ubundi harimo nashaka kuvamo atekereje mugabo bigoye cyane umunsi abantu benshi batakaye Yamal bakavuga ku ngeso ngo ziwe ibyo avuga mu bimenyesha makuru n'ibindi si yaraje mu defender aravuga ngo hagati ya mwebwe muri bande kugira ngo mushobore kumuhanura muri abavyeyi afise abavyeyi afise n'abagenzi bo kumuhanura pana mwebwe rero navuga ko Lamine Yamal sinovuga ngo aribona gusa ahubwo aribona ahubwo na Barcelona ikamubona umaze kumumenyereza ngo sinkunda umukinya afise ubwibone reka singaruke ku majambo y'Afrika cyane umuhungu ariko ugende uraba ku majambo yavuze kuko ni hasi Afrika yavuze nyuma y'ikiganiro cyane reka mvuge nanje no ku giti canje Lamine Yamal aribona ariko Lamine Yamal n'abandi baramubona kubera ko uwo mwanya Lamine Yamal afise niwe mukinyi wa mbere muri Barcelona ahembwa amafaranga menshi imbere ya Robert Lewandowski yakoze cyane imbere y'aba bose tuvuga ngo bari muri Barcelona no kuvuga ku kijanye n'umushahara Pedri Gonzalez ntaje ngo avuge kuko Pedri we ntaza ngo ntanabiraba ntanabirikrama De Jong ntavuga De Jong ntanabiraba ntanabirikrama abandi bakinyi bose ntibabiraba ntibanabirikrama nta nivyo navuga ko muga Barcelona yaritorera avuga ngo Lamine Yamal reka tumushira imbere ku isonga abo mukinyi wa mbere afise agaciro muri club umwanya ni watera kufura sinzi yazitera umenga sinzi ahantu bararabizamu arirabisha hejuru bivuga ko byinshi Barcelona barabonye Lamine Yamal baca bamushira hejuru biza gutuma umuhungu nawe bivanye na mentalite ziwe no kunafata ibintu avuga yirekuye vraiment nta kibazo na kimwe abafiseko naravuze je mu miseze n'ibintu bishobora kuzomukorako nivyo ni byiza ko abivuga hanyuma gacaza kanabishira mu ngiro kubera ko ni wa mugabo yubaka kuvuga imbere ya Paris Saint-Germain ngo mushaka ko norukina rwo ruzodiste Ballon d'Or reka tubikora gacaza imbere ya Paris Saint-Germain agasinda igisina gatanga na assist ni wa mukinya avuga ukabana yuko yaraje mu kibuga vya Prince jiro ryake yavuze ngo pressure bica biranka ageze inyuma amaze kurangiza match acija kuri Instagram amanza arayifuta nazindutse mu gatondo usanga yanagafuse yarayagafuse bivikana ngo bishobora kumukora ko nawe nyine mu mutwe uretse ko kubijanye nuko equipe imubona nuko imwumva navyo ari ibintu novuga ngo bishobora navyo nyine gukora ku buryo yitwara uno mwana je kubwanje sishima ko bofata ibintu byose biba kuri Lamine Yamal cyo mutangaza mu itangazamakuru nivyo bintu nagaye kuri Real Madrid mu bintu byabaye ku mugabo yitwa Vinicius Junior Benzema akavuga ngo naramuhanuye biranka abakinyi bakavuga uko nuko ugasanga umukinyi muri ko mumwereka ko ari coupable nkaho menga si wagaciro Lamine Yamal umwana akiri muto agifise byinshi byo kwiga mugabo novuga ko il faut être humble kugira ngo ukomeze umubano hagati n'abagenzi abo ni navyo vyiza burya novuga ati ikintu cishe cyane cyane uno mwana Lamine Yamal ni binyamakuru amajambo y'ibinyamakuru menshi niya namwononye kubera yuko Lamine Yamal uno musara amaze kwibona ko ari wa mukinyi mu majambo make adahari FC Barcelona cyo nashikako mbere ndetse kanatsinda ku munsi wejo je yavyishizemo mu mutwe ndetse ku munsi wejo mbere wanashima je nabonye yuko rero bivanye n'ivyo nabonye ku munsi wejo ariko siko biyorigire cyose je nabonye ko ku munsi wejo hakubura Rafinha wobura Lamine Yamal aya muto abivanye n'urukino nabonye ku munsi wejo ahubwo erega Rafinha siko bihora iminsi yose
Eyo siko bihora bihora iminsi yose nimba Lamine Yamal yatanze urugero rubi siko ahora iminsi yose ariko nisunze ku rukino rw'ejo rero ivyo ari bikenewe ko tubona mu kibuga uzi nabonye yuko kubura Rafinha ubura Lamine urazi ikintu Rafinha arusha Yamal ubundi Rafinha ntarusha tekinike Yamal oya n'umukozi ubundi Rafinha ntarusha umupira mwiza Yamal naravuze nti Yamal muri Barcelona ni meilleur joueur wabo neza mugabo Rafinha ni grand joueur ega muri Real Madrid ushobora kuba ufise Ardagre cyangwa ufise Rodrigo nk'umu meilleur joueur cyangwa Vinicius Junior nk'umu meilleur joueur ubwo ufise grand joueur yitwa Kylian Mbappé Rotine no kuvuga umu grand joueur ni wa mukinyi atigera heba kugerageza burya Ferran Torres yifise nk'ubu grand joueur kota Yamal kubera ko ni wa mukinyi n'imiburiburi uko match yogenda kose uko bifatwa kose muzagofuma murinda mumusohora akiri ko aragomba kugerageza rero navuga ko Yamal hari ukuntu agerageza abonye vyanse abonye umenga vyava bimuviramo ikibazo agaca heba kugerageza agashitangura gukina yikura uyu mfise n'amakenga avuga ngo twabigarutse ko nashaka mu biganiro bitandukanye tuvuga tuti uwitwa Lamine Yamal no munsi wa mukino uvuga ngo tumaze kubona ko ari umukino uvuga ngo mwiza cyane mu gihe abari mu bihe vyiwe vyiza na kipe twese Barcelona imeze neza burya amaze amasezerano gute yitwa Lamine Yamal muri no kipe se Barcelona satatu yonyene nta gihe turige tubona witwa Lamine Yamal aje mu bihe twovuga ngo ni bihe bibi cyane ariko uno munsi twagize amakenga atari make tuvuga tuti kuno munsi witwa Lamine Yamal nihagera igihe n'ibinyamakuru mwataka twarumvise Lionel Messi ari mu gihe kanaka ukumva ibinyamakuru kuri mwataka abafana ba equipe yose basore ko ramwataka ba Cristiano Ronaldo ko ramwataka mbega nako tutabe ko twumva muri equipe yose Barcelona bitawe ku mumeza avuga ngo sinkunda ubwibone buriya je maze kumva iryo jambo mbambanze kuba numva yuko umukinyi kanaka baba ariko baramwataka bavuga bati Petit uracyari muto raba ikintu kurakosora bwa ngo ushike kuba umukinyi mwiza niyo mpamvu ko ndavuga ngo no munsi akantu Patrick avuga ngo witwa Rafinha ngo umukinyi ngo grand joueur muki witwa navuga ngo Lamine Yamal umukinyi uvuga ni meilleur joueur abantu baratandukanye umaze kwitwa grand joueur nukuvuga ngo umukinyi wa mukinyi ahantu hakenewe ni ba Kylian Mbappé rote ari kuvuga je burya classe mu ba grand joueur wa mukinyi atabara equipe iyo bikenewe kandi akabana wa mukinyi apana no gutabara equipe gusa wa mukinyi nigiye byanagoranye grand joueur mu bisanzwe ni mentalite ndabifata nka mentalite hanyuma meilleur joueur ni technique zivyo atanga basi mu bisanzwe nabone meilleur joueur arakujyohereza match kandi ari mu kibuga ubona nkaho umengo hari ukuntu ukino goro cyane ufise Neymar Junior mu kibuga cawe ubizi neza ngo umupira gushika imbere ni ngombwa barakikora kuko kuguru mana isi yose iraza kumanza ice imanzi bikaga telefone gatongi kunamuka kubera ko agomba kora akantu kameze neza cyane gose tuza gushira ku ma video TikTok ku ma WhatsApp nibiki mugabo ufise Luis Suarez ufise grand joueur azi neza ngo jewe nta kintu ufise cyo kuryohereza abantu ahubwo ico nza gukora ndaza ico ningana naco no kurondera igitsi uzi ndabire Lionel Messi ivyo yakina mu kibuga Messi nta buhinga yakoresha nta buhinga yakina mu kibuga Messi yaraba gusa ibaro ndaza kwicisha ha ndashorera ngende gusa ndakatakata nyuma nze gutsinda je suis grand joueur c'est objectif kugira na mwaka umupira Lionel Messi dawe binagoye yava ahantu yaguharuye abakinyi bose nyine batonze muri surface burya nabonye nta buhinga ugenda ndabere nka Messi par exemple burya buntu ngo bwo bujede bwa Ronaldinho bwa ba Neymar uzosanga Messi atabwo yigiragira mu kibuga mugabo sisa icyakora nuko gushikana ku musaruro mwiza par exemple ndabere Rafinha muhuye na Benfica yadusatiriye je suis juste grand joueur nta bintu bindi nta mafieri nkifata ibaro ndagerageza kwirukanya nyuma ngerageze gutsinda nta bindi naho navuga ko Lamine Yamal c'est un meilleur joueur mugabo Rafinha c'est un grand joueur ubwo rero grand joueur agihakenerwa kuruta meilleur joueur kubera ko meilleur joueur yica equipe mu mutwe mugabo iyo bimaze kwanga ugasanga iyo equipe murusha gukomera mwo mutwe biramupfana agacaye bakugerageza kubera ko batinya ko bwa buntu ariko aragira buhava bwanka abantu bakamutwenga mugabo grand joueur ni wa mugabo babizi neza ngo ndaza kuguma ngerageza vyanke bipfe ngerageze vyanke bipfe mugabo mpaka basohoye nza kuba nkiri ko ndagerageza izi rero ni mentality novuga ngo zitandukanye kuri bana bakinyi bose bahise Barcelona nuko nuvuga ngo umwana muto w'imyaka 18 yitwa Lamine Yamal gikuba bavuga ko amajambo atandukanye bivaye n'urukino rekarakina banashaka bahora n'ino equipe yitwa Paris Saint-Germain batsinze utsindushe kuri bikwaki ariko equipe yitwa Paris Saint-Germain nyene kugeza muri kano uvuga ngo ikiba equipe novuga ngo ya mbere ishe gutsindana novuga ngo inkino ishe kuri zitatu yikwirikiranya
itsinda equipe FC Barcelona muri Champions League uko byinshi baravyibuka saison y'2021 hari mu kwezi kwa kabiri mu gihe equipe FC Barcelona yatsinzwe na Paris Saint-Germain 4 kwa kimwe ukwezi kwa kane 2024 FC Barcelona yatsinzwe equipe yitwa Paris Saint-Germain bishika kuri 4 kwa kimwe mwe kandi mu kwezi kw'icumi 2025 FC Barcelona icitsindwa navuga ngo ibitsindo bibiri kwa kimwe nuko bimeze ariko kandi amajambo navuga yakiravugwa inyuma y'ikibuga ku munsi canke yaba abamereza witwa Afrique yavuze amajambo akomera avuga ngo ati Paris Saint-Germain yari bikwiye gutsinda uru rukino ati twakinye neza iminota navuga ngo 20 canke 25 ati hama mu nyuma duca turatakaza ukugenzura umupira ndetse ati n'inyubako iratakara cyane mu gice navuga ngo ca kabiri ati bamwe ati mbega Barca yoba iri kure cyane ya equipe ya Paris Saint-Germain avuga ati mwabibonye uyu munsi twovuga yuko turi ku rugero rumwe ndizeye umugwi wanje ntabwo yari umunsi wacu mwiza turakora cyane niko umupira navuga ngo w'amaguru meze uyu munsi twatakaje ariko tuzogaruka kandi tuzokora mugiye kuyandi majambo navuga yavuzwe y'abantu no Mendes yavuze ati turafise abakinyi bamwe bavunitse ariko kandi abakinyi uvuga ngo babasubiriye bari beza cyane ati twerekanye ibikorwa vyacu naho imvune zari nyinshi ati nibaza yuko twari ku rugero rwacu rwiza mugihe kandi witwa Jire Kodere mwa mvyumvise yavuze ati sinatangaye uyu munsi ati Paris Saint-Germain yuko ariyo iruwa gutahukana Champions League ati bari hejuru yacu uyu munsi numva ko amajambo karavugwa atandukanye mugiye kuba kinyimba umumeze twari Hussein Eric nawe nyene amajambo nawe yagiye ko aravuga mu kigano uvuga inyuma y'urukino avuga ati yari urukino rwiza cyane kubona iyi migwi yashaka gukina kandi ukabona ko umugwi umwe wose uguma ushaka kugira ngo uwundi kugirira nabi uwundi nabi ati Barca yari hejuru yacu mu gice ca mbere ariko ati twisubije urugero rwacu nyuma yaho twinjije igitsindo ati twari beza cyane mu gice ca kabiri ati Hussein Eric avuga kuri Pedri avuga ati Pedri yatumereye nabi gose ati twamuvuze ko inshuro nyinshi muri vestiaire atariko no kuri biragoye kumufata ati atagukekeranya Vitinha na Pedri Gonzalez ati nibo bakinyi ba mbere beza bakina mu kibuga hagati vyari bigoye cyane guhagarika Pedri uyu munsi ati Barca numwe mu migwi uvuga ngo ihabwa amahirwe yo gutahukana Champions League ati bakina urukino rubereye ijisho uwo akarumeza navuga ngo yitwa Hansi nako witwa Hussein avuga ku rukino vuga kuraba ku munsi w'ejo nibaza ko atakintu kirekire canke atabindi bintu tutavuze ariko kandi muzindi nkino zo kuzaba ku munsi w'ejo imbere ko tuvuga n'abana nashaka n'abakintu vuga ngo bagiye kuba batogwamo abakintu vuga ngo umwe yaranze inondwi ndavuga ngo inondwi ya kabiri Champions League nuko no kumugora w'ejo novuga ngo imigwi kirakina harimo n'urukino vuga ko rahuze equipe itwa Arsenal na equipe za Manchester zo kuzakina aho novuga ngo izindi nkazo ko zakina nashaka muri rusangi muri Champions League nuko ino equipe itwa ndavuga Manchester City yariko iragereza kuyikirakina n'ino equipe yitwa ndavuga Monaco bakwanga sindoshaka kuri bibiri ku bindi rukino vuga ngo kuba ibitsiro babatsindindo ku ruhande rw'izo equipe twezi bibiri nuko ku munota novuga ngo ku ruhande wa equipe ya AC Monaco umukinyi azukizina rya akine equipe ya AC Monaco equipe navuga ngo Manchester City witwa navuga ngo Erling Haaland yatsinze igitsindo ariko kandi hano navuga ku munota 15 Haaland yatsinze igitsindo ku ipasi ya Joseph Carvalho ari witwa Jordan Teze ku munota 10 yatsinze igitsindo nawe ku ipasi witwa Clement yatamugiye yitwa Erling Haaland nawe yaje kwatsinze igitsindo ca kabiri ku ipasi witwa Nico Oreye ariko witwa Eric Dyer nawe aza kuba yitsinda match za kurangira ibitsindo bishika kuri bibiri ku bindi ku rundi ruhande equipe yitwa Arsenal iza gutsinda equipe Olympiacos ibitsindo bishika kuri bibiri ku busa byatsinzwe na Martin ku munota 12 Bukayo Saka ku munota 92 ipasi yitwa Matt Odegaard equipe Arsenal iza kubironka ruvuga ngo amashaka kuri abiri barive kuzana equipe PSV ku kindi Napoli iza gutsinda equipe yitwa Sporting Portugal ibitsindo biri kwa kimwe ariko nageneye Newcastle yakatsinda equipe y'Inyo Saint Gilloise ibitsindo 4 ku busa ariko baswe nabonye equipe yitwa Bosa Tutumura yatsinda ibitsindo Atletico Club ibitsindo 4 kwa kimwe Juve itsindwa na equipe ya Villarreal ibitsindo 2 ku bindi ariko equipe yitwa Manchester City kwarukiro rudasanzwe banganya 2 ku bindi n'ino equipe yitwa AC Monaco bari mu gihugu cy'Ubufaransa rwa rukino rudasanzwe rwa rukomeye cyane gose hagati ya equipe AC Monaco ubona ko yo ivyo yakoze yiyubatse yipfuza canke yitegura gukina Champions League
basinyishije Ansuman Fati mukinyi bakwe muri equipe ya FC Barcelona kugira ngo aze kubafasha basinyisha Paul Pogba n'abandi bakinyi bagiye batandukanye bagiye barasinyishwayo kugira ngo baze kubafasha ncacana bari bafise target ya Champions League. Equipe ya Man City nayo ni ya equipe ubona ko ivyayo ni vyiza mugabo uretse ko nk'aka kanya bafise umugabo witwa Ring Bloterand ayoboye ubusatirizi bwabo ariko abandi bakinyi benshi bari mu mvune. Ubwo rero Man City si equipe itinyetse cyane gose ku buryo iyo shobora kuja mu gihugu cy'Ubufaransa gakanga asemora ko twabonye yakira Barcelona ukabona ko ibara riragwa. Izi equipe zo mu Faransa uravye Marseille ivyo yakinye muri Champions League na Real Madrid ntivyari bibi cyane gose ukaraba n'ivyo bakinye ijoro ryake batsinda navyo ntivyari bibi. Novuga ko mu Faransa bafise football nabo nyine itanguye gusa niyevoliriwa kuri football yabura inyaruka nubwo itarimwo ubwenge bwinshi mugabo ni football kabisa ugirageje kuraba inyaruka. Rero iyo equipe yaje itateguye neza canke idahagaze neza cyane uza gusanga ushobora guhura n'ibibazo imbere y'izi equipe zo mu gihugu cy'Ubufaransa. Novuga ko AC Monaco vraiment guhagarika Man City sinzi ngene Pepe byamugoye kubera ko yari afise umusatirizi yitwa Ring Bloterand ashobora gukora vyose umukinyi yamaze mita ya mbere akoze ku mipira indwi mugabo agatsinda ibitsindo bigira kuri 2. Novuga ko vraiment kwa Pepe ni ibintu bidatahuritse. Uno mugabo nabonye n'inyuma y'urukino bivugira ngo natahanye inota rivyibushe ati kandi ni ryanje rero naribitse ubwo mu mbaziki biramaze naritahanye. Pepe Guardiola je nafise amakenga cyane kuja gutsindira AC Monaco mu Bufaransa kuko ino migwe mu Bufaransa nivyo Ligue 1 turi harwa nk'ihiganwa novuga ati riri inyuma cyane y'uno mugwa wa Premier League ariko kanatsinda turavye uburyo Pepe Guardiola nahagaze numwe mu bamenyeza novuga ati mu Bwongereza afise abakinyi benshi ariko nubwo usanga bamwe no munsi kugeza muri kano kanya basa nabari mu mvune ariko kandi numumenyereza tubusanzwe tuzi yuko nivyo rimwe araza gatsinda ariko ukunayika ritwara inyuma ukunayika ritwara mu kibuga inyuma yo kugenda atsindwa n'imigwi itandukanye muri Premier League novuga ati nivyo byanyeretse yuko bivanye ku namonye Pepe Guardiola yitwaye imbere ya Brighton ya Tottenham Hotspur iyo n'imigwi novuga ati nivyo muri Premier League buri mugwi wose uri kurakina Premier League abari umugwi atari guta mu ndasa abari umugwi ushaka kugutsinda umwanya wari wose vyagenda gute canke vyahengama canke vyahengamuruka ariko kandi turavye izina rya Manchester City tukaraba n'abakiba Manchester City n'umumenyereza wa Manchester City umenyereza afise uburambe umenyereza ace mu migwi komakome no mu mahiganwa komakome akagenda arakoramwe amateka atandukanye yarakoze amateka muri La Liga akora amateka muri Bundesliga novuga kandi no muri no Premier League yaraje arakoramwe amateka novuga ati bituma mbona yuko ari umumenyereza yarafise ubushobozi cyane bunini bwo kwibasira imigwi myinshi atari yose myinshi yo muri Premier League ariko kandi kanatsinda yarafise n'ubushobozi bwo kuza agatsinda AC Monaco ariko no munsi AC Monaco numwe mu migwi uri kuratwereka yuko nawe nyene hari ubukomezi kana ko official ya muri Ligue 1 basinyisha abakinyi nkuko mugenza ndenga yashowe no kuba n'abacako kandi bafise ico bakora afasha umugwi AC Monaco turayizi muri yo misi heze imisi irenganye nkino zinyuma yagiye yakora ibiharuro vyiza yagiye itwara neza isindi bitsindo 5-5 4-3 ushira ko na ya Manchester City isa naho imenga ibihe byatari vyiza cyane muri Premier League ikiratsindwa renga cambona rero yase Monaco iri muhira ukuntu imeze n'ukuntu ihagaze ngaca ndaba ya Manchester City nayo ukuntu ikiritwara muri Premier League n'ukuntu ihagaze gushoboka ko ushobora gutsindwa na AC Monaco biriho ariko kandi Manchester City afite ubwo bushobozi bwose bukwiye kugira itsinda AC Monaco jere kuza kunganya nino AC Monaco ari mu Bufaransa ni cambere gitangaro cyane ahubwo cyari kumbere gitangaro mu gihe banganyije mu Bwongereza ati bari kuza kubangereza navuga ngo mu gihugu cy'Ubwongereza equipe Arsenal nayo yari kiyo yatsinda navuga ngo equipe ya Olympiacos bitsindo bishika kuri 2 kubusa mavyumvise Martinelli abo yitwambuka Osaka aho nashaka equipe Arsenal kuba ikora akazi kadasanzwe nashaka kugeza muri kana kuko ikiba equipe novuga ngo ya mbere nuvuga ngo ishobora kuba wanashaka ishobora gutwara itsinda novuga ngo inkino zose zo muri phase de Ligue des Champions bahukina ku kibuga novuga ngo ca Emirates ndava kuri equipe Arsenal aho novuga ngo muri zo nkino zitanu batsinze equipe ya Paris Saint-Germain ibitsindo 2 kubusa batsinze equipe Shakhtar Donetsk ibitsindo 1 kubusa batsinze equipe yitwa AC Monaco ibitsindo 3 kubusa batsinda kandi na Dinamo Zagreb ibitsindo 3 kubusa bongera batsinda ibitsindo bishika kuri 2 batsinze equipe Olympiacos inkino zitanu bikurikiranya batsindira ku kibuga navuga Emirates Stadium ndavuga equipe Arsenal ya Mikel Arteta ku munsi w'ejo ikaragiye kwitahukana amanota ashika kuri 3 itsinze equipe Olympiacos muri Champions League equipe Olympiacos